turacavuga ubutumwa ugacakira mu izina rya Yesu. Yego. Cakira. Pokea visa. Alala. Nyera kabisa nigere muri Amerika. Asha vuba ndagasengera. Ugiye kwakira Australia canke Canada. Ugiye kwakira vuba ndaguhishurira. Umva bidudubiza ko noja he. Ndabira. Come on daddy. Ndumva ijwi ry'Imana ariko rirambwira Diko. Digo. Diko. I receive. Imana irambwiye ngo Australia. Cakira visa ya Australia. Ndakiriye. Uvuga amen. Amen. Nuko Godi Diko. papa. Umve. Arahejeje Diko. Vubura amakuru. Australia. Umve. Imana kandi uzi yuko turakoreshwa. Tufise amavuta. Kandi aho wabona ndagurutse kwe. Iyo keshi ubuvugishwa buvuze. Uri hafu uracakira. Na cyane cyane urumva nk'ubu ndakuvugishijwe ucucakira. Niko Imana ikora. Nje ndo guherekeza abana shaka baca indege. Aba mama biyubari. Barafise ukuntu bahendwa. Bagahendwa n'umupasiteri kanaka. Ugasanga yarigaruriye mudame wawe. Ibo benshi n'inkumi. Kuko barahendwa cyane kandi baroshe guhendwa. Kandi ruhendwe n'umuntu yitwa ngo ni Bishop Ndugo yanga. Aho udatoka igeze kubona umupasiteri muzima kandi mu gasengero nyene ariko arasengera abakobwa bakura ikareso ukabona umukobwa muzima ari namuye n'imbere ya pastor akuye impuzu akamwogeza mu ibasi ariko urumva ari nk'umugore wawe nk'ivyo bintu mubaye ko Diko wose urakubona n'umugore wawe wewe kugira ishengero ryawe rigira abantu benshi urondera utwana twisuki muguru umukubuzo ko uri mukoshi wanyu reka hari abantu reba batewe n'impembo miziva ahantu kure mugaba akavuga ati ya ndarosa aho nkirira ibaza umuntu reka nguru umukubuzo nkuburiye mikoshi kuri pastor arambwiye aho nuko nyene ngo ivu rivuye kumva Yesu iyo ndege je nari he kuzana ivu rivuye umvira habaye ndege ugahenda abantu ngo ivu rivuye kumva Yesu none eske uri kurabwira ko reka tiyumva none yo yagiye yuri indege ryari Ebe. Yes, me Aman. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye tanganye kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero pisine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Hello ladies and gentlemen, hope you're doing well guys. Turashima n'umugisha kuba tubafise. That's for real. Ndababwira ngo how are you everywhere you are. Imana bahezagire cyane kuba mwarahisemwe gukurikira Diko Entertainment. For real and 100% muri kumwe n'umuhungu wanyu. Diko Leonce the son guy Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. I'm alongside with my young brother yitwa Prince Keys. Ni wabahari yatubahereza amasanamu mutobana handi hantu na hamwe umushinga ntahe nakiriye yitwa JDO the fake pastor fake profe ariko arantunga cyane ntangenda gutukagura amana ndikona kwita umu fake prophet kandi wava usanga ari wowe wanyawo wa kino kinjana oya ndi ukuri none nubona ko nkora ibitangaza Ega niko janye ugasengera abagwaye bagakira ukamugorora ibimuga bikiruka nabonye nibimuga ko bikira impumyi zigahomo Pastor turakwakiri murakoze cyane umerewe neza ndaho kabisa yego udutunge tukonkoye mu ntango z'Imana uyoboye ujejwe turavuga tuti reka tubanze tuze hano tugire ico tuyaga wihangane rero oya intama z'Imana naho abari jana havuyemo imwe Imana irarindira zikabanza imwe ikagenda ikavuga ubutumwa hanyuma ikagaruka ko biri kose niyaza ko bizagenda neza yego haji paruwasi mukorera mwirwa gute
oya tete turacavuga ubutumwa gatoya mugabo iby'iparose ni hanyuma yange muvugiraho mugeze ubu nabonye harateye n'abavuga butumwa usanga bibereye imbere y'ishengero imbere y'amabanki kandi ubutumwa bakabuvuga bakitahira erega Imana umunsi w'icagirizi cawe izokubwira ati no mw'iradio warabwumvise ubu no mwibarabara umuntu wese aravuga ubutumwa kandi uzi ijambo ry'Imana arashobora kubwumviriza kandi ukakira ugacakira mu izina rya Yesu. Yego nanje ratinda cakira kutambwira ngo pokea receive pokea visa alala nyera kabisa nigere muri Amerika asha vuba ndagasengera ugiye kwakira Australia canke Canada ugiye kwakira vuba ndaguhishurira umva bidudubiza ko noja he ndabira come on daddy ndumva ijwi ry'Imana ariko rirambwira diko digo diko I receive Imana irambwiye ngo Australia cakira visa ya Australia ndakiriye uvuga amen amen nuko body papa arahejeje diko vuba urama makuru Australia umve Imana kandi uzi yuko turakoreshwa dufise amavuta kandi aho wabona ndagurutse kwe Bibiliya nayo ikatubwira ngo muzomenya ko ijya bavugishwa bavuga bitari byo canga ari byo ari uko bishitse rero iyo keshi ubuvugishwa buvuze uri hafi uracakira na cyane cyane urumva nk'ubu ndakuvugishijwe ucucakira niko Imana ikora nacakiye cyane umve avuba urampa amakuru nje nzoguherekeza abana shaka ibaca indege nzonagaruka hano hantu ndabibwira abantu uti je ndashobora kuba bivuze mengano gukina ariko murabona yuko vyabaye ntabwo ari gukina kabisa umugabo twakiriye wamenyekanye cyane kwa Nsoro si bwa mbere ndakwakiriye wakinye mu mafilme yiwe wabonetse muri Nsoro nivyo uragaruka muri Feruje hari muri Feruje voilà warakinye muri Feruje ariko no munsi ni umwe mu bagabo bagezweho bariko barakora amateka kabisa hirya no hino cyane muri filme Akamuna ubona yuko Akamuna kabaye Akamuna umwidondoro nawe uvuze hari ukundi kuntu widondora kurenza uko mugasi no kuvuga izina rimwe uri umuntu w'umugabo nyabuntu tubwire n'irindi okay jewe ku mazina yanje abavyeyi banyise nitwa Bakanibona Gedeon Bakanibona Gedeon akazina k'ubuhizi nibaza ko nakakubwiye ni Jodamix Jodamix voilà ni narakibagiye umva none urumva rero ni umupapa arubatse afise umugore umwe n'abana tutaza kubabwira ndafise umugore umwe n'abana nyene uvuze ntitubababwira wumva bavuga nta kibazo afise abana bane je wow abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri urumva Imana yarampezagiye Imana yaraguhezagiye cyo gituma ndi ndumuvugisha uvyara ibitsina ibimuga impumyi zirahumuka ndumvise ahantu ukura arakantu bita akanyarigabo burya wifitiye umugore mukundana umugore mwiza nk'uwo nabonye kirazira ko umugore wundi muntu ko ari mwiza ni bibi nk'ibyo ntibari kubivuga aho nteranije ndabikubwire ko nteranije n'abafa cyagiye uzatogakora nawe ati nawe abana kabisa ni ega kuri guhare tube cyo kuvuga reka ntungire nabi ngo bamuntware ega hariho abantu bakunda abagore b'abantu dodo waho wateye ibirindiro nta muntu yo hashingura ico ariko ntabwo ubeshe ntacyo yo hakura kabisa nako ndavuga rero kintu bisinye gutera ubunyarega burya hari umuntu nta uhigwa mu buzima baba hari intambwe umuntu ashobora kuba yaragezeko ikamushimisha cyane canke akumva yuko anezerewe kumva yuko aba ari mu rugo buzima so ibihe bikumereye gutera mu bino bihe akavura kariko karagwa ari kenshi arundi muntu kare yambwiye ati bana ahantu mugira muje hari byondo tije nta nubwo no kwiriko ndatse oya ahubwo ko twigeze kuba twibera ahantu gajedeho uzinduka mu mwonga kugazura intoze ko twaragiye inkurumero ukaturya je hari ahantu wowe kimbwira Bujumbura ngo hari byondo je bikambuza gukora oya nukuri Bujumbura nta hantu hari byondo ibyo mvuze nawe warabiciye mwerege nije nako ndimo gusa isukura yize yewe je ndacafise n'amabavu ararimye yes abavyeyi bacu bake bakazi oya ushaka uri ku ishuri wava yakubwiye ati wewe uvuye ku ishuri warafungura apremidi wayigorobeza kurima yego ndumva yuko bize je nararimye ugasanga utashe uvuye ku ishuri wagorobeza kurima canke kuragira yego myonga ndayizi
ngira ngo imiciro yose turayizi ntaco tucaciye rero uzaciye yego we gusa nibaza ko utagende ibintu mwe mu biti ingumbugu bijya bintu ze ingumbugu bitumba tu twe twavyita ibitumba tu warigeze kurabishana ku gasozi tukabijya ko umunyenga je narakoze n'ikintu bita igihofe cyari ikintu bakora mu giti ukagishira ko amapine ikidirigi bazi ndafise inkovu nyinshi ku maguru kubera kiki cyaradutahase cyane naho ubuzima ndumva urabuzi oya none ivyo n'ibintu ivyo diko ivyo muri kamere y'abana ivyo minimum babicamo yego sirito aba bana nk'aba bavukira mu gisagara nabo barafise indi mikino bakina abo mu gisagara bakora bagendesha hari utuduga bakora mu mantuze yanyu n'utuntu umenga n'amasera bagenda bagonda bagakora utuduga abandi nabo uziko ari n'abana mu gukina kwabo usanga bafise utuduga duto bagenda bagakubita amacerere nko kumutanga bajya barabakire nuko ndanatwise dutoya bajya n'abana babakire nk'ikirava shungurura ngo bakubita bajya n'abana babakire buriya buzima hari ico bwagusigiye ugereranije n'ubwo bayemwe uno munsi cyangwa uricuza ko butavukiye mu biti umugani wa babandi ba papa ngo badusigira imitungo jewe sinicuza diko kubera umwe wese arafise ico Imana yamugeneye rero kuba naraciye muri burya buzima ahubwo hari ico bwanyigishije ngereranije naho ngeze ubu n'ukuntu mbayeho nkaca nkubita agatima mpembero iyo navuye ndabona ko hari intambwe yahindutse kandi byari bikeneye ko na buriya buzima ndabubamo yego usanga buri ko baranagucisha n'ubwenge yego no kuvuga ubwo ubaye uno munsi uranabukesha ubwo wigeze kuba mu muri neza cyane none si umuntu acira ubwenge ega hariho nk'abana usanga barikuriye neza batazi ikintu kibagoye rero iyo bishitse hakaba kibagoye kubera batari bamenyereye ivyo bihe usanga bica bibabera intambamye cyane bikamugora kwakira rero jewe kuba naciye muri bwa buzima bwo kwiragirira uduhene udukari nkakora nyene bijya nyine abana ateza gukora mba numva ko vyanyigishije yego ubwo kwenga none je ndabona hari kubucira mu muji ari kubucira mu gisagara mu muji diko urabiza abana twavukiye ruguru kugira wiyumvire umuji n'imiburiburi ni amashuri abasana yakunaniye yego rero amashuri yasana yakunaniye usanga utanguye kwiyumvira kuja Bujumbura rero haza umaze gukwiza imyaka 17 16 niho utangura kwiyumvira Bujumbura rero utegeza kuva muri ubwo buzima gahari ya ruguru ubundi buzima butangura umanutse mu gisagara hari amatara kacuvuga ati hare ndashitse ku muji w'amatara kacutangura kwiga bishasha vyaha birumvikana cyane kabisa nuko biba bimeze natangiye mvuga amafilme uko agiye tukubona menga warigeze gukina kwa Sabasi imbere yo gukina muri no tugire tuvuge yego hariyo nakinye yitwa Intango yari ubuzima mu Intango ari mu Ntango ariko ino wayigarutsemo uyigiriramwe amateka menshi novuga arenze iya mbere baguhamagaye bigenze gute bakugomwa iki kugira wongere uboneke muri filme novuga projet nini ihari no munsi nk'agatsirikani gahita diko iyo uri umukozi umubosi agukoresha cyangwa umukoresha wawe araraba ukuntu ukora iyo amaze kubona ko uri umukozi mwiza hakabuza atakongera igikorwa bivanye nuko mwakoranye rero je kuba nagarutse muri iyi filme yitwa Akamuna nibaza ko ari ibikorwa vyiza nakoreye muri sinema ya Sabasi yitwa Intango acarandika rero iyi filme yitwa Akamuna cyavuga ati Gedeon sino musiga kweri n'umukozi mwiza rero je novuga ati kuba naraje muri iyi Akamuna novuga ko ari ibikorwa vyiza nakoreye muri irya filme Intango niko kungomwa nkagaruka kandi abantu bakunda no kugwizera aba ba director n'abanditsi nk'umwe mu bantu bakunda gukina amarore y'abapapa baba batangiye kuba abapapa nyene menga bahumura mu gihe bano bantu basa n'ababuze hari ikintu biheza bikongera kubera ko ubuzima bw'igipapa n'abadukurikiye baraza kudufasha n'ubuzima no hava mvuga ngo butoroshe busaba byinshi nk'ubu nimba wicaye hano hari ikintu ahebye gisa n'ikintu wari kuri kurakora kikinjiriza umuryango muri rusange ibikorwa uri kurabonekanamwo bakakugoma ku ruhande rumwe ndabona yuko izina ririkorera kura nka Gedeon ubu umustar ariko mu bijanye no kubaho hari ikindi kintu biriko birakongera uvuga ati nukuri sinicuza iminsi mba nagiye gukina film jewe icambere novuga nagomba shimire kwanza madame
madame aranyorohereza muri ibi bintu kuko nk'abapapa usanga bafise abadame babo hari igihe batabemerera kuza muri uyu mwuga wa sinema ariko ubundi n'umwuga hariho ababeshejwe n'uyu mwuga rero ahubwo nahanurira n'abapapa bafise abadame babagora ko bo bareka nimba yifuza kuza gukina sinema n'ibintu vyiza kandi n'umwuga nk'izindi rero je no hanura abapapa bavyifuza ko ahubwo babe benshi kugira ngo uyu mwuga wa sinema ugerageze gutera imbere kuko urabona ko na cyane nko kubivuze abapapa ni bake muri izi sinema ndundi rero abapapa bifuza gukina boza bagakina ni umukino mwiza uranaryoshe utuma unamenyekana wanashaka ciwe izina ryanje ntiryari rizwi ngubu ndaba ndiko nditembera mwibarabara nkabona abantu bahagaze bandaha ngo turakuze bitumwe n'iki n'izi filime mba ndimo rero ico cyose aba ari ikintu ciza kigatuma umenyekana rero umupapa yumva ashaka kubikina umudame wewe ndamusavye ntamubera intambamye sinema nta kimwe yica usivye ko ahubwo ni ikintu ciza kizotuma n'igihugu kiramenyekana kubera ni nka kujya kumukinyi urabona nk'ubu Yusufu Nyange igihugu kiramenyekana kubera uryo mukino wo gukina umupira yego ni nk'uko rero nanje nshobora kuvuma nkaba umustar ageze kure bakamenya tujya ava mu Burundi igihugu kikavuga kubera jewe rero bavati wa mukinyi w'icamamare wa mukinyi ageze ava mu Burundi bakamenya ico gihugu kubera jewe rero no saba abakeneye kumva bifuza gukina filme ntibitinye n'umwuga mwiza ushobora no gutuma batera imbere mu kibano no kuvuga numvisemwe akantu kumenyekana ishusho nziza kuba bamenyekanisha igihugu muga kugeza ubusi ndumva mu mufuko rero umufuko ni sawa ntubona ko nsa neza ko ntusa neza kubera filme nayirimwo abugiye aba atakintu simba ndeka kuza kubikira ubona ka kantu wabanje kudukubita mu kanya mve ya ni filime nyene intore ahantu haramera n'abandi nibaze dukora umwuga teze imbere igihugu biciye mu mwuga wa sinema filime nibakine kabisa yego ni sawa nibaze ko nubwo batakinini kiraboneka kijanye n'amafaranga murabona agacu hariho icizere kirahari kuko uravye ukuntu sinema ndundi yatanguye siko ubu igeze kuri urwo rwego murabona ko sinema ndundi itanguye guhurumbirwa irishirahurumbirwa uravye n'abayiziraba urabona ko abene igihugu biyongereye mu kuraba izi sinema ndundi kurya rero baziraba niko nuwayikinye nawe mu mufuko habomboka ahubwo twasaba ko abene igihugu boguma baraba sinema ndundi bakayiraba cyane kuko nibikorwa byacu nibikorwa by'igihugu kuko dukora impanuro wanashaka uzanga zubaka igihugu biciye muri uwo mwuga wacu wa sinema yego wibaza ko ari kubera iki abayirimwo benshi ari abantu b'igitsina gore abagabo bakaba ari bake je hano rya cyangwa gusigura sinzi ko ari kutabikunda mugana urabona yuko abarimwo benshi ari abantu do sex ego ni abakobwa n'abamama nibo benshi uravye igitsina gabo si benshi ushobora no kuja nkawe muri tournage ugasanga uwo munsi wahiriwe uri umugabo uri wenyene ndi jenyene turi kumwe n'abakameramene gusa na direct nawe usanga ari umugabo rimwe ugasanga turi nk'abagabo nka babiri canke batatu mu bagore umunani canke 10 rero usanga uri gukina ahantu hari gukina abandi bagabo urumva rero twosaba ko abagabo nabo bahurumbira sinema ndundi bakagerageza kugira twubake sinema ndundi igere ku rwego hakurya ubona Tanzania ubona sinema abasani benshi irabatunze iri ku rwego Tanzania bari ku rwego sinema yabo season iraho yayo witwa Steven Mweusi y'abantu uravye team irimwo n'abantu ahemba ni igihugu kandi ugasanza babeshijeho niyo sinema yego ahubwo na leta no gushiramo agatege dutera intege gose kugira ngo sinema zacu zigere kure yego kwe irumvika ntibibajana kuba muri societe muri abagabo canke mvuze abagabo n'abasore barimo kisanga uri muri societe hagwiriyemwo abantu b'abagore cyane ntibiheza bikaba mbere rimwe na rimwe byona bakoresha nabi oya aho jewe ugasanga nka madamu wavuze yakwizeye aravuga ati mutware mwiza ndakwizeye genda ukore mugabo ejo ugasanga umuhemvye ibyo atari yiteze oya uraziga diko burya ikintu cyose kizanana mu bwenge no mu mutima burya iyo wewe ushatse kwiyumvira ikintu kanaka bihera mu bwenge bikaja no mu mutima hanyuma bikaca bifatana ugasanga utanguye kwifuza cya kintu rero twebwe kuba usanga turi kumwe n'abamama n'abakobwa twe ntibitujena twebwe ico tuba twajemwo kiba kizwi ko ari gukina filme nta n'ikindi kiba kicatuzanye ngaho hantu
ego no kuvuga urabana n'akazi ibindi byo kuvanga urumva oya nukuri urumva ibyo kuyambirana ngo mwari mukumburanye mugaherayo wegede uravati genda umugabo w'umuntu nk'abantu oya kamimi nakubwiye ko ndanamushingira ntahe madame wanje ci madame wanje n'impuzu nza gukoresha ni wazinteguriye wow ico gituma ndamushingira ntahe nkavuga ni madame félicitations kuko arazi ko jewe ubuntu bw'ubuhehesi siho ndi oya kabisa ego ico nkora n'umwuga nyene nihaye wo gukina filme ivyo bindi ntumbaze ivyo bindi ntibakora oya kabisa sasa bawinjiye mu Kamuna casting yari imeze gute kugira bakugire ico bakugize uno musikiro kiratwenza kikanatangaza abantu nifuza kumenya uburyo wabyinjiyemwo bagusomesheje gute hanyuma uraza kubitora uno musi abantu bakubona mwishusho y'ujya muntu bakubonyemo benshi bari korana ko ndavuga ati ngo hari n'abantu nakwakire bibaza nyene yuko uri mbe wari apotre pastor bibaza yuko nyene no muzima musanzwe uri pastor casting yari imeze gute kugira baguhitemo diko niba byoroshe ariko iyo wihaye ikikogwa nk'umacteur nta gikorwa na kimwe udakora ngira ngo horobona n'abantu bambara ivyatsi arabasaza ariko bakina filime mugabo ntaba ari umusatsi yego mugabo uragerageza kuko aba apotre canke abavugishwa ivyo bakora turabibona yego we nawe uca ugerageza ukaja muri rya shusho yiwe ukagerageza bijye nyine akora bivanye na bwabo acteur bwawe bukina film urumva bari umukino utegereza kwiyaranja na ma repetition ukora gushikaho bakugomwa ati vraiment bravo urabishoboye wow ni nuko vyagenze natowe nk'uko yego ninde yaguhamagaye akubwira ko uzokina bijye basha nta wundi ni Sabasi kwe yego yarambwira ati tegure Chenda mubwira ati ntango ati kandi ibintu ugiye gukora ntivyoroshe yego hatugiye kuba pasteur kandi ivyo pasteur ntavyonze nanje nishore ngenda kubaza nasha ni nirya mbere nari ndabikiye bijya biye madame yaratwenza ari ubu aravuga ati ariko wa mugabo wanje ati we wasara ati birimo navyo nibiki ati kuva ryari wowe uri fast urumva nyine bya byo kwihagara kw'abagabo ati reka ati hajya ndi mu mpwemo ndakata ndi pastor kari bishop kabisa bishop kabisa wari uzi ko uzobishobora bakibikubwira urumva gusa umva bambwiye ico kibazo nyine bambwiye ati emwe rero ugiye gukora ni ubupasiteri kandi ati nta n'uwundi ni wewe yego aciye niyakira gusa umudirector afasha Sabasi namba mwita Papanera Henry I see that okay uri ayibana respect ujya mujama vraiment n'umuntu afise umutwe arategura papa Henry ngo arategura ayibana je ku yarabinshoboje vraiment usanga nyine nabyigiyemo nyene aja muri mood kabisa ibu pasteur bitumwe na ujya mutipe mugabo usanzwe usengera mu baporoti je ndi mu poroti hajya gacupa sindaba kabisa ibindi byose oya ni fanta kabisa oya urabona nakujya kuntu ibindi byose nabyemeye kandi ngira kutiherera ahantu kanywa akantu kari mu mwanda oya kawedura umusenzi urabona woduramwe zo twavuye muri filime twaje mu buzima busanzwe oya gacupa wari pastor oya gacupa usije ko ntajya ni kwagera tuza gusanga abana zivutura rwose naho nyine mu buzima oya gacupa sinsoma kabisa oya vraiment bo batumva ndabikwagirije ngo haraho ndabizi ahubwo gusa no kubera ko uburyo uboneka ntuboneka nk'imborego mugabo uboneka nk'umugabo menga rimwe na rimwe avuye ku kazi aracana kisama kanyota oya ni morale ziwanje yego kwera wagahevye ryari nkiri umwana narafata duke isaga zambihi nsanga zamvuyemo sinkikunda inzoga bisigura ko watengeye guheba inzoga utaranakizwa ntaranakizwa yego kuko zarageze igihe ntangura kunywa inzoga nkumva wapi nkumva nyine sigu yanje bitangura nyine bimvamwe bukebuke cese nibwo nyotegwa sinyotegwa inzoga ubu nyote winywe gifana amazi canke ifana je babihetse yego hari abagabo batwenga abandi babonye umugabo nkawe ngo ivyo bintu ko vye ngo umugabo nkawe ngo niki ntibikuje ni utiramenya n'abagabo nkabo bakakorera ko nawe wari kunywa ku gacupa oya burya nibaza ko abari ubujuju si wese no gutwenga ngo ntunywe inzoga umuntu wese arafise ukuntu yitwara mu kintu cyaco cyose ndagutwenze ngo ntunywe inzoga none nce ndayikunywesha ko nguvu kandi utayinwa oya nivyo ukunda kandi kuba ari guhitamwo kwa n'amahitamo y'umuntu rero je kuba sikuvuga ngo ndanka inzoga nyene cyane
ariko ntiyantemvye neza nico gituma kesho usanga narimo ndayifata. Kandi ikindi nakunze wavuze ni nkuko nawe abazinywa ntubinjirira. Oya none no kwinjira gute ngo kandi nawe nimba ukamwumvuze ati ngura agacupa cyangugurira yego urakamugurira ndakugurira nyene ntacaho ubukoze. Oya nta cyamba nkoze vraiment umwibashije inzoga kandi wacazonye. Oya rekana oya niko nukuri bijya bintu abari umuntu ashaka kwima ntaza kwime ngo nuko ngo we batayinwa ngo ntakugurira. Oya umuntu umugurira icyo ashaka. None we nimba umwifana nimba atafantanwa ucumwobirija kumwifana kandi yishakira agacupa. Oya umuha icyo umuntu umutima w'ubwo. Mugabo rero andagwa nkagaruka witonde turamutse dusanze kunywa inzoga ari icaha. Sinze ko mvuga ugenda bivuze turamutse dusanze kuko je sinjajinga ngo ni icaha sange si icaha. Muga turamutse dusanze kunywa inzoga ari icaha. Hama wowe ugafata iya mbere mu kumuha amafaranga atuma akora caca. Ntumva ko no mu buzima busanzwe uba wahindutse witwa umufatanya cyaha. Erega diko burya hajya Bibiliya ni bisigura neza. Burya ugerageje no kuraba Bibiliya burya inzoga si icaha. Cene baza ko inzoga atari icaha. Mbe kubera iki Yesu bwiwe ngira ngo mugerageje kura murabona Yesu ko hari ahantu abantu bari baburaniwe yakoze iki? Yafashe amazi arayasengera. Kuyasengera urabona abantu bagiye akanyota gahetse. None ugira abanyu amazi yonyine atakantu kotuma iyo nyota ihera. None buza erega hajya hari akantu k'akavino karimo. Bibiliya binavuga yuko nyene ngo yahinduye amazi intuze umuvinyo vino ka vino voila vino. Vino rero niyo kwitwa vino atakantu k'akambiro karimo. Atakambiro karimo. Abantu baratamvye baranezerwa kubera iki? Yabahindura amazi ahindura vino. Vino nayo keshi irambiye. Irimwe akantu k'akambiro gatuma sinakesha kunibaza ko ikintu cyose cyitwa vino haba harimo akambiro. Yego. None hajya nukuri inzoga mbi niyo unwa ukaboregwa warengeje urugero. N'indya nyinshi uziriye ziragutemba nabi. Yego. Ikavyimba kumva imisonga mu nda kubera iki? Warengeje. Rero n'akayoga winywere kamwe tubiri nta ngorane nta kibazo. Bikaza kugutumuza kuvuga amajambo menshi tukabantu kuko hajya iyo wanyoka arenza zija mu mutwe zigakoresha nabi. Ariko winywere kamwe tubiri witahira marame ahubwo naganira neza gusumba uko waruri. Habuze nyine ngo hari abantu iyo banyoye inzoga ngo usanga bakundana gusumba uko bahora. Usanga ari abana b'umutima mwiza usanga baganira bidasanzwe sinzi. Byose birashoboka. Yego. Erega inzoga nico gituma usanga ari inzoga hagira no bashobana shaka. Inzoga? Yes. None zabimanza ntibahuzwa n'utuyoka. Yego. Abantu bagahura kubera utuyoka. Haje inzoga n'ikintu cyo. Ushobora kubona abantu bakoraniye ibukuru ukabona babanje gukozanya kuturahuri binywera ku gacupa. Agacupa n'ikintu cyubaho cyane mta. Yego frere. Nubwo ntagasoma. Nubwo najewe ntagasoma. Ntidushobora gucira urubanza abagasoma. So twigarukire mu gatsirikwa. Sorry ngo mu gatsirikwa mukamuna. Wabonekanye uri umukozi w'Imana asengera abantu bagakira. Amugurura ibimuga impumyi zigahumuka yizeza abantu bitangaza nimba biba canke bitaba aho naho nibuka neza ni uhaza uraza kuhatubwira neza. Ariko kandi uza gusanga ni wa muntu yinyegeje inyuma y'ibintu byinshi kugeza ku rugero rw'uko uwo mukozi w'Imana aja no muri bya bindi novuga byatewe no munsi ngutwana abagore b'abantu. Uriya muntu muri rya filme mwashatse kwinterpreta iki? Mwashatse kwigisha iki? Diko jewe aho hantu shimira umwanditsi. Umwanditsi nawe sundi nibaza ko ari Safari. Yego. Sinema niyo kandi nibaza ko ari yanditse. Rero kuba yarayanditse yarabanje kwiyumvira araraba ivyo tugeze nko muri iki gihe. Yego. Kandi aho yaranabinsigura ati je nkeneye kubinkorera ukunyene. Nani ndagerageza ndabimukore ko yabinsiguriye. Rero ugerageje kuraba ico nari ndi muri rya sinema. Nuba ari ico nkiko ndi pasta nyene mu fake. Yego. Rero sinovuga ngo namashengero yose. Ariko hari amashengero ameze kutya. Hano nyene mu gihugu cyacu. Yes. No muri Afrika. Muri rusanga amashengero ntitwovuga ngo arera de. Hari abantu bameze nka kutya. Kandi bantunge abo ndiko ndavuga bariyizi. Ntabonze ariko bariyizi. Ariko wamenya ko bijya bintu birahari. Umuntu akizeze bitangaza abantu kandi atari ivyo. Akantu k'ibitangaza bakamuhurumbiye. Akantu k'ibitangaza ngo kareza. Nimba hari n'amashengero no munsi ngo afise abakirisu benshi.
n'amashengero yubakiye ku bitangaza. Wewe uno musi utizeze ibitangaza. Iyo bya power byacakira twahera ko gwakira visa Australia. Cakira inzu. Mbe iyo nzu ucakira. Ngimanira waravye ko je nanayifize je ntayo nkeneye. Nico gituma ndakubwira ko irya cinema burya irimo impanuro. Je dako kana banzo gatebe ko gato. Uje umuntu agwira ngo cakira akakugabira inzu. Deje nawe ntayafise. Ugasanga na mwenye nyumba bari muko baraburana. Uje muntu wewe ntanza ashaka. Mbaye haga niwe yabivuze neza. Ati barabiteze ibitangaza ati cakira inzu cakira amafaranga ati be waravye ko atayakeneye. Rero niko kuhamagara abakiriya. Urumva uno musi abantu ntibashaka kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri. Bumviriza hari ahantu bavuga ati bashi urarose inzu neretse urose inzu. Neretse kuguza umuduga. Abizi nk'aba mama n'abakobwa uyumvise ivuati mubwiye ivuati ati ashi hari ahantu batanga imodoka nzoca imve mubwiye ivuati rero uno munsi nk'amashengero amwamwe ari nko mu rucuruzo kuko ejo Bishop kanaka nazogusengera ati cakira ikintu kanaka ashakubwira ati tugira atanga ikira 10 kandi hajeje kukubwira ngo cakira ashira ko amakondisyo numve nawe gira ukuntu atudatanze miliyoni zingahe burya ati Imana ntavyo yumva none Imana urinda kuyicorera canke kuyigitira naho rero hari kinyegezwa abantu rero barahari bavugishwa ibinyoma atari vyo atariko barinjiza vy'ukuri abantu mu ijambo ry'Imana ahubwo babajana mu muzimizi akandi kantu kabi kateye numvise na kantu uno munsi na kandi ngo keze usanga nk'ubu urabona ujya mu mama w'abana umudamu wawe office ukabona nk'umupasiteri ari inamu yakubwiye yuko atari isezerano ryawe umva ko kantu muvyaranye kane kandi we mubanye neza mu rugo rwawe duchallenge ntitwobura nituraba marayika gusa mu ukavuga ugasanga weje de urashinga ntati mfise umugore w'igitangaza nkuko wabivuze ariko je ukabona umukozi Imana araje ati yewe gaye umugore mwabanye sisezerano ryawe ashaka kuganisha ashaka kwereka ko mwovana agusohoze inkumi afise mu rushengero abona yuko muberanye ako kanuko kukumva gute Imana ashaka kwereka abantu bakabana bakamana iyo myaka we warahushije isezerano ryawe erega urabona nagira ndakubwire cyane aba mama n'abakobwa barabe baca ubwenge aba bantu bigira ngo ni ba bishop na ba pasteur si bose harimo bamwe bafite izo ngeso umukobwa akamuci kigugu umumama yubatse afise abana agacika ikigugu ugasanga ubwenge bwaragiye kuri pasteur kanaka urugo rwawe rugasambuka induru zikamazira sekera ugasanga uya mudamu menga uriya mukozi w'Imana afise ingufu gusumba wewe nyene urugo aho bigeze ko diko kanyeno navyumvise musaza diko ugasanga pastor wasigaye atanga amategeko mu rugo rwawe diko umupasiteri muzimu ugasanga yateramye mu rugo iwawe bakubise isosi yatagase utanaze na kimwe aya mugabo none jide umukozi w'Imana agende mu rugo rwawe madamu ntamwakira ariko diko none ibyo bintu none diko ujya no mu marayika bahaciye mutegeza kumwakira neza ukikokora none diko ego basi data wanje dufate ko ari mu marayika none yo kwamara hagendera misi yose erega oya aje misi yose nimba wamumusanga muri salo ubundi munsi yoperereza wagiye kure akaja no mu cyumba atari cyo muri salo aba mama biyubare barafise ukuntu bahendwa bagahendwa n'umupasiteri kanaka bantunge ndabivuga uko nyene kuko birahari yego bagahendwa kabisa ugasanga yarigaruriye mudame wawe none nukubera ko bivuga yuko bafise umutima woroshe ugeneje n'abagabo urumva kujya kuntu bavuga ko bavugishwa hariho abavugishwa ivy'ukuri n'abavugishwa ibinyoma abo rero bavugishwa ibinyoma niho usanga bigaruriye izo nkumi kanaka abamama kanaka ugasanga ngo bagiye kwirirwa mu burago namba ruburago kandi kumwe twavuga ngo muri filime hagwiriyemwe abantu b'igitsina gore mwene ayo mashengero uri kuravuga uzosanga abamama ari bo benshi abamama n'inkumi nibo benshi n'inkumi kuko barahendwa cyane kandi baroshe guhendwa kandi rero uhendwe n'umuntu yitwa ngo ni Bishop Ndugo yanga udatoka ntuvayo baza umuntu aguhendera mu ijambo ry'Imana reka niyo bafatira tipe ngo afise n'imirongo gusomera ukabona nivyo none jewe nkigero na kinyo wabonye ko n'igipfumu na kijambo kandi uri pastor kandi ndi pastor
urumva rero bisigura ko barafise n'izindi mpwemu esupri bakoresha habura gato ngo wereke abakobwa yuko hari n'umurongo muri Bibiliya wo bwemerera kuryamana n'abapasiteri canke hajya baranawo gusomera ugasanga wafashwe je nagerageje kuza ndaraba utu video tumwe hari naka video nigeze kubona umupasiteri muzima kandi mu gasengero nyene ariko arasengera abakobwa bakura ikareso sinzi ko ako gavideo maze kukabona karigeze kunca mu maso warigeze kukabona karigeze kunca mu maso kandi bakavuga izina rya Yesu vyumva ngo Jesus nyene bijya zika ndimi zabo kavyumva ukabona umukobwa muzima ari namuye n'imbere ya pastor akuye impuzu akamwogeza mu ibasi ariko urumva ari nk'umugore wawe nk'ivyo bintu mubaye ko diko usura kubona n'umugore wawe nivyo rero usanga kenshi ningo zubu zimwe kandi bikabereza muri ivyo ukabona Burundi eglise mta none uwo muntu akogereje imbere y'abantu mwibase wakuye baba barafashwe usanga aragasengero kuzemwe abamama n'abahuriye muhiraho canke muri vya vyumba vy'amasengesho hakorerwa amabara none wumva hari kiba gisigaye umuntu amaze kukoza uri gusa nane ndabesha aka video nakabonye gadiko karanciye mu maso eza nani wacu sinzi umukobwa ajyana n'abanyarwanda avuga witwa Coco Empire ariko aravuga yuko ngo hariho mu prophet yamubwiye yuko amuha $1000 c'amadolari hano hagufi Bujumbura ejo bundi aha nyene ngaca mubwire ko condition baza kujyamanira muri toilette uwo ninde i prophet muzaga condition so kujyamana gusa hago muza kubikorera muri toilette bisigura ngo surprise iwe zivyukire hari sizo gituma reka nico gituma urabona nijya rore nakinye berekana nja ku mupfumu urumva ari aba bantu bigira ngo na prophet usanga badakoreshwa by'ukuri n'amavuta y'Imana bakoreshwa nandi mavuta ava handi hantu tutazi nivyo rero vyerekana igahore bampaye je ngo nkine twashatse kwerekana ko ari abameze uko ubundi twebwe abari impanuro tuko turataha umukozi w'Imana aja mu gipfumu yes agaruka ugasanga icyaha cy'ubusambanyi umupfumu kaca mwobereje ati wewe kugira ishengero ryawe rigira abantu benshi urondera utwana twisugi ni garore nakinye okay ego niko yakubwiye ariko rero ivyo bintu uko bigenda kose ntibiza kuramba kuko si ivy'Imana dukobwa tw'abandi wari uturembeje urumva diko uko biri kose ivyo bintu ntibiza kuramba kuko fendo he birasambuka yes bisambuka gute iye Imana igakubwira turabikora wibaza ngo sinkubona hari umunsi nzakugaragaza ariko haje ivyo dukora vyose Imana izo bidushira imbere ariko muri filosofi y'isi hari abantu barambira mu manyanga ukabona hajya ntubabaze ngo Imana ntimubona kandi nagenda kubwire Imana ikivuga maripo ni apapa ivyo ukora vyose nimba ukora ibibi uzogenda ubirisha utabiri pia ni apapa haje filosofi ni kimeze yes yega Imana ntijanirana irakure kukidagadura kugira abe ko base ukwigarura uyigarukeko ariko birangira wase kuyigaruka kikakugaragaza kumugaragara ikaguha iminsi kakongera nuko kongera ati je mbugira nca kurinda kugaruka ugumye rero birangira ugaragaye bijya bintu ntabwo biza binaramba biki akantu y'abantu bakamenya umugani wawe bakoze neza nimba nka bijya bintu umuntu acereza kuvyishura uravyishura nyene kandi ugenda ubirihiha kwisi hari ugiye urumva n'agahamera mu nitozi bibera binyibukije ari mu pastor yitwa Atanaza afise nimba ari le match cha kuri gare umusaza arano wigeze kuvuga nakavideo wigeze kubona gasira kavuga ngo ukaza mu muntu ngo mvuye kujya abana reka nakabonye akavideo yego nawe ari umupastor namonya ako kavideo nakabonye ngo nawe umve yereka avuga yuko ati ni waji wawe nawe aho gukera wawe bazomuye nuko biba bimeze diko nedari zana zaza hari yindi message canke ubutumwa abantu bomenya biciye muri filme Akamuna bimwe bituma no umuntu atarayiraba yoca yirukira kwiraba ifilme Akamuna imeze neza cyane kuko irimo impanuro nyinshi ahubwo n'umuntu atarayiraba agende kuri YouTube yandike tu Akamuna ica yizana afite subscribe nyine following hanyuma zarabona ibikorwa anasharinge bigere kure cyane n'abandi bigere kure kugira ngo na ubwo butumwa bugere kure ko ubwo butumwa twe dutanga biciye muri iyo sinema Akamuna n'ubuhari yego ndazi n'abafana benshi boshinga intako ivyo bintu bibaho hari abantu bazi ko bibaho wanasanga usanga hari no muntu byabayeko yoba yarakorewe ko na pastor n'uwigira ngo ni pastor ahubwo nyene mwe nta feedback muraro nkibabwira ati yoga ye tibujya mwankiniye ibintu canke batinya kwivuga ko arawoche none diko ntusoma amanuze amakomment ntiyaso ni benshi bavuga ati nukuri ati ibintu bitugeza ahantu ati nubwo n'ubundi hari byabaye meza ati mwubahwe ko murabagaragaza abo bantu ati abantu bihanure barahari
Diko hariho n'abantu byabaye ko ivyo bintu sinzi hari umuntu yashinze intahe namwumvise kuri Facebook ariko aravuga umupasiteri wo ngaho nawe no kwiko navuga izina yaramuvuze n'izina mugaje ashaka kumuvuga izina aramuvuga yuko yahageze aho umugore ashaka kwahukana n'umugabo kubera umupasiteri narumvise ico kiganiro arashinga babanye gute ni bya bintu uriko uravuga ahubwo uwo mugore yashatse kwahukana n'umugabo kubera umupasiteri umugore niwe ariko aragira ingufu ngahukana n'umugabo ahubwo uwo mupasiteri yashatse kubahukanisha hanyuma camutwara he n'abafisi wiwe biragoye ndugo yangu abatipe wahukanishije umuntu ataye urugo nturibona mutware ngo umujane nturibona mujane kuko arazwi n'amategeko mugabo ni ngorane mugubu banyina ngo harateye ikintu cyitwa bahabaraje deo abaga bajya batipa bafise amafaranga cegenda akagupangira kugira azazara kuronka vyorosha tawe byose birashoboka ko amahera barayaro gutera ku mboga ziwe byose birashoboka ko amahera barayaro nuko rero bimeze amafaranga bararonka kuko reka ngo magaruka kuri wewe kubera ko urabona wakina imitwe ituma amafaranga yoza ni vya 10 none so kwatura ikintu kubona gacambwa ati tanga imyone none turiko urabonye kaje kantu twakinye ngo abantu bagura imikubuzo hajya rero abantu bamaze kubindijamwe biciye mu ijambo ry'Imana ukabesha ati mugura umukubuzo ko uri mukoshi wanyu reka hari abantu rero baratewe n'impembo miziva ahantu kure mugaba akavuga ati ya ndarosa aho nkirira ibaza umuntu reka ngura umukubuzo nkuburiye mikoshi kuri pastor arambwiye aho nuko nyene kumbe wapi ngo ivu rivuye kumva Yesu iyo ndege je nari kuzana ivu rivuye ko umviriza nabaye ndege ega je narakanguze jerejedo asiye yibera muri Israel nawe unyumvire ajavuye Tel Aviv ugahenda abantu ngo ivu rivuye kumva Yesu none eske uri kurabwira ko katiyumvira none yo yagiye yuri indege ryari ahubwo nyene iryo vu ryarivuye kumva Yesu yagiye ahubwo abantu kubera iki nyene ese ntibamedita naho rero bafatirwa muri rya jambo ry'Imana kuko urabona n'aba bantu nico gituma birivuga ati hazuza abigira ngo nabavugishe mugabo atari ivyo abigisha ijambo ry'Imana atari ivyo ivyo vyibi rero baza bagahenda umuntu ngo imvuge yavuye kumva ya Yesu oke kubera bazi ko wowe uri umukozi w'Imana cavuga ati nivyo bashaba turarutse uduvura kandi abantu nabo usanga bifitiye imiruho usanga baratewe n'ibintu vy'ibirozi biva ikoteze mu miryango yiwabo yaronka rero umupasiteri aza kuvuga ikinyoma ngo aravura imikoshi biki ati nuyu kandi usanga akunzwe ga yasari cyane Imana itugirire neza ngo gura amazi ngo ahezagiye ariko diko byo bintu je naho nabikinye ibyo byamazi nanje ndabiza ahantu gwe je naho nabiguze naho nabikoze naho nabatanga audience basigaye kwa secrétaire umva nk'uburazi bisugiye kuraba apotre runaka ukabanza ukabana na secrétaire muri secrétaire ugasigaye ibihumbi 10 hanyuma akagwatira imbere yuko muhura urabanza ugura amazi nko wari uvuze nuko nyene ukiyumvira iyo kinju igugwa senka ntimira kare diko aha ni ngorane ninga ariko ngira ngo ko turiko turagerageza kubishira hanze ducishije muri cinema ndundi hari habo ngira bigenda birakorako havuga ati ivyo byose bakaba baratuvuga twihanure je niko nibaza kuko burya ikintu cyose iyo kiko kirakogwa biciye mu kucamamaza namwe musanze mufise ama TV online mukaza muradufasha mubishira habona ni kuvuga ngira bizokugurura beshi antuka nabo ba Kristo usanga basenga baze baravuga ati tujya kanagurwa ntambeshe ico yambwiye nkora ntaco cahinduye aca asanga biriko birahura na vya dukina ugasanga biriko biramugurura mu mutwe akabona ko byukuri atari ivyo kandi wa mugane wabiciye muri zino nyigisho bakwiye kuzigiramo kubera ko hari ibintu hano usanga ibintu byose biba ugasanga abantu bategereje ngo leta birakwiriye ko twirirwa turazana leta mwabintu leta irundi hari kitaba yarakoze yemerera abantu amashengero akabaho bagasenga n'umutekano hari mukabo ibyo guca baza kwivanga ugasanga batangiye guhenda abakirisu muri runo rugero wumva ko baba ariko baramera nk'abaza kumara amazi umuvyeyi yari yarahaye kwidegenda rero nimba bino bintu bihari tubivuga nimba amafilime abaho abantu bakabyigisha nuko bano bantu vyega bakwiye kwiga kubera ko leta yo irinze kubizamwa hari n'igihe hofatwa ingingo zikomeye bigatuma na banyira amashengero ejo bohura n'ibibazo kandi wumva hari abari batangiye gukuramwo n'umukati kano kantu sinzi kukumvisha erega kano gasa na business muri eglise kandi karamutse katababaza numva taco bitwaye ndiko leta irashigikira ko amashengero abaho ni kamwe nakubwira nti ivyo ukora bizogaragarira ku isi niba bandi rero usanga keshi bakunda gufatwa bari mu mahoteli basohokanye umwana kanaka leta rero nihe bamenyera ku bikorwa bibakora leta ikigufatira ingingo ikakujana mu gasho kaja mu mpimba uko
uri umupasiteri kanaka ukaza gufatirwa mu hoteli uri kurasambana n'umugore kanaka cyangwa umukobwa w'abandi bitwanguriza pastor niho leta rero ibamenyera kandi aho uravayo ugeze muri shengero ngo Yesu ashimwe bandi umve basigaye babita ngo nabavyeyi data wanje baravuga mu izina ryo ko bitwa badadi muvyeyi ubu niko bitwa none muganje nibaza nk'uwo mupasiteri aba yirirwa mu mahoteli bakanamufatira yageze mu rushengero arubaho akigisha ku cyaha cyo gusambana yamaze gufatwa atarafatwa bari normal atarafatwa ashobora kwigisha nko ku cyaha cyo gusambana nanagira nivyo yigisha nyine akavuga ati uzosha wewe usambana uzosha niko nuko nyine bavyigisha oya je nibaza ko hanaca hakwepa ahubwo akaguma muri za cakira akaguma mu butumwa bw'ibitangaza iyo cakira ntiyobura kubera arumva niho akura izo ngufu zo kugira ngo abafana bamukurikire niko kabijya kiwe rero aza kumenyekana yafashwe niba cabona ati kumbe abantu n'ubu hari abakristo bagenda baramenya ukuri ni hatari sana musaza bino bintu tubivuga nyene ko ziba ari inyigisho banazigireko burya ngo akaryoshe n'ingahora mu itamo no mugabo mwana mukunze mugende murabe filme irikira haca yitwa Akamuna sinzi yuko hari ubutumwa ufise twosigira abantu mpamvu ze ngo nigahora mu itamo amenga twogumana tukanirwana ariko bagiye kubandanya bakubona je nabana cyagese n'abasezeraniye tuzogaruka uburagarutse mu mwanya mwiza sinzi ko hari akantu ufise ku mutima bijanye n'ino filme canke ibyo mugiye gukora ninde bazobandanya bakubonamwo ubusigire abantu hanyuma duce tuguherekeza. Murakoze cyane Diko jewe ico nosaba abakurikirana filme Ndundi ko bokuyongera mu kuraba ibikorwa vy'ifilme Ndundi na cyane mu gusupportinga mu kugira ama partage no gufyonda ni subscribe ya sabone ni mu gifaransa subscribe ni mu cyongereza byose ni muri bwa bumwe mbere ni muri bwa bumwe nivyo no basaba hanyuma babandanye bigishwa na filme Akamuna kuko irimwe inyigisho nyinshi kandi irabandanya kandi iracabana irya ntiragira no guhera pastor baracamubonamo yes wow baracambona abo rero niho hageze ko mbaya mwinshi ugira utuntu mure yego kabisa rero babandanye niyo filme yacu Akamuna dushimira na Sabase yanditse kuko yanditse ibibaho abandanye ahubwo ategura ibikorwa bindi uko maze imisi soma ma comment antuka urabona ko n'ababiraba bavuga ati muri ko muradukoraho iyi filme baremeye ati muri ko muradukoraho aha niho twari dukeneye ati vraiment mubandanye courage mubandanye muduha ibikorwa hambavuye Akamuna urashobora kubona ndi hano hari n'abantu bagukumbuye kubona mu marketing yawe uri kumwe na Nsoro hafa Nsoro n'ubu je turavugana nta ngorane hagize igikorwa kiboneka ngira ngo nta gikorwa kiraboneka yuko nicaboneka ngira ngo akampamagara je nta blame yego n'abandi bose uri free hari abantu bifuza kugukoresha kugukinisha ibiciro bihagaze gute oya je nta vy'ibiciro vraiment twe dukora umwuga nk'ugufasha nk'umuhamagaro wacu bakurishe ni sawa batanakurishe nta n'ingorane twe turaba pasteri ba fake mugabo turafasha ubwo rero abagukeneye ndabarangiye baze bakurondere vuba bana musaza wakoze kuzara umugisha ku bana nawe merci sana Diko namwe Imana bahezagire mu bikorwa byanyu banye bitera imbere amen na cyane ko iki kiganiro kiba kinakenewe hariho ngira ngo abataraba filme mugabo ikiganiro cyawe bakakiraba bakumva ko harimo impanuro zitandukanye je navuze ngo amen cyane kubera ko nizere ko n'umuhezagiro uduhaye utaduhaye nka fake pastor uduhaye nk'umuvyeyi nk'umupastor aramutse n'umupastor yari pastor wanya yes muhezagirwe mu bikorwa byawe wow amen shout out to everybody wherever you are subscribing na sharing ibikorwa bigere kure cyane turacha bakunda cyane ciao ciao Diko Entertainment.